Yes, ikaze kuri Vibes on the top, ahandi usanga amakuru atandukanye mu myidagaduro. Uyu munsi rero nifuje ko twavuga ku bakinnyi 10 b'abagore bakize cyane kurusha abandi ku isi muri ruhago, bakina football, bakina ruhago. Uko umupira w'amaguru mu bagabo uri kugenda ushorwamo amafaranga menshi cyane n'abaherwe batandukanye, bigatuma agaciro k'abakinnyi kagenda kazamuka, haba kubagura ndetse no guhembwa, ni nako biri kugenda mu makipe y'abagore. Tugiye kurebana hamwe rero abagore 10 ba mbere bakize bakina ruhago ku isi kurusha abandi muri uyu mwaka wa 2024. Turahera ku mwanya wa 10 twimanukira gake gake tujya ku mwanya wa mbere. Iyi ni Vibes on the top. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo kande ku iyo buto ya subscribe. Ku mwanya wa 10 hari Christine Sinclair. Uyu ni umwe mu bakinnyi bazwi cyane, akaba akiniye ikipe ya Portland Thomas Football Club yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akinira n'ikipe y'igihugu cya Canada, akaba ari nawe ubereye kapiteni iyi kipe y'igihugu. Christine Sinclair yavuze tariki 12 Kamena mu mwaka w'1983. akaba atunze agera kuri miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. akaba ari uza ku mwanya wa 10 mu bakinnyi b'abagore ba football batunze agatubutse ku isi muri uyu mwaka wa 2024. Naho ku mwanya wa 9 turasanga Sam Kerr akina ikipe ya Chelsea yo mu Bwongereza, ndetse akaba akinira ikipe y'igihugu ya Australia. Iyi kipe y'igihugu ya Australia ayikinira kuva afite imyaka 15, ndetse kugeza ubu niwe uyibereye kapiteni. Sam Kerr akina ari rutahizamu, yanyuze mu makipe atandukanye arimo Sydney Football Club, Sky Blues Football Club, Chicago Red Stars ndetse n'andi makipe atandukanye. Sam Kerr nawe akabaza mu bagore bakina football, bakina ruhago, batunze agatubutse na miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Ada Hedberg ninguza ku mwanya wa 8 mu bakinnyi b'abagore, mu bakinnyi ba ruhago batunze agatubutse ku isi muri rusange muri uyu mwaka wa 2024. Uyu ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Norway, ndetse akaba akinira n'ikipe ya Olympique Lyon yo mu Bufaransa. Ninguza ku mwanya wa 8 mu bakinnyi b'abagore batunze agatubutse kurusha abandi ku isi mu mupira w'amaguru, mu mupira wa football muri rusange mu mwaka wa 2024. Ada Hedberg yagizwe umukinnyi mwiza ku mugabane w'Uburayi n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA mu mwaka wa 2018, ndetse anegukana igihembo cya Ballon d'Or muri uwo mwaka wa 2018. Uyu mukinnyi akaba atunze miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Nkwibutsa ko ayira amafaranga agaragara, urugero amafaranga ari kashi agaragara ku mabanki. Ada Hedberg akabaza ku mwanya wa 8 mu bakinnyi bakize batunze agatubutse ku isi muri rusange. Ku mwanya wa 7 hari Carly Lloyd nawe ni umwe mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi cyane kurusha abandi kugeza kuri ubu ku isi. Ni umukinnyi ukina mu ikipe ya Gotham Football Club yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukinnyi kandi akaba akiniye ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yarayifashije kwegukana ibikombe 2 by'isi, birimo igikombe cy'isi cya 2015 ndetse n'igikombe cy'isi cya 2019. Carly Lloyd kuri ubu akaba barirwa amadolari miliyoni 3 n'ibihumbi 300 by'amayero. Akaba ari we uza ku mwanya wa 7 mu bakinnyi batunze agatubutse mu bakinnyi bakize cyane ku isi muri uyu mwaka wa 2024. Naho ku mwanya wa 6 turasanga Megan Rapinoe. Uyu mukinnyi yavuze tariki 5 Kanama mu mwaka w'1985, avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Megan Rapinoe akaba anakinira ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba anakina mu ikipe ya Orange yo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Megan Rapinoe yegukanye Ballon d'Or mu mwaka wa 2012. Uyu mukinnyi akaba atunze miliyoni 3,700,000 by'amadolari y'Amerika. Akaba ari we uza ku mwanya wa gatandatu mu bakinnyi bakize batunze agatubutse, mu bakinnyi b'abagore bakize batunze agatubutse ku isi muri rusange. Joy Erat ni uza ku mwanya wa gatanu mu bakinnyi bakize batunze agatubutse, mu bakinnyi b'abagore bakize batunze agatubutse ku isi muri rusange. Uyu mukinnyi akinira ikipe ya Chicago Red Stars ndetse akaba anakinira n'ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Joy Erat yavutse tariki 6 Mata mu mwaka w'1992. Akaba ari mu bakinnyi bafashije ikipe y'igihugu kwegukana igikombe cy'isi cya 2015 ndetse n'igikombe cy'isi cya 2019. Uyu mukinnyi kandi akaba yarabaye umukinnyi mwiza w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA muri 2019. Joy Erat akaba ari uza ku mwanya wa gatanu mu bakinnyi b'abagore bakize cyane kurusha abandi ku isi mu mupira w'amaguru. Akaba barirwa agera kuri miliyoni 4,500,000 by'amayero. Ku mwanya wa kane hari Alex Morgan. Alex Morgan yavutse tariki 2 Kanama mu mwaka w'1989. Avukira California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba anakinira iyi kipe y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukinnyi kandi akaba akinira ikipe ya Orlando Pirates. Alex Morgan akaba barirwa kuri miliyoni 4,600,000 by'amadolari y'Amerika. Akaba aza ku mwanya wa kane mu bakinnyi b'abagore bakize batunze agatubutse ku isi muri rusange. Naho ku mwanya wa gatatu turahasanga Wendy Renard. Uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yavutse tariki 20 Kanama mu mwaka w'1990. Avukira mu gace ka Sicarja ko mu gihugu cy'Ubufaransa. Wendy Renard ukinira ikipe ya Olympique Lyon guhera muri 2006 amaze gutwara ibikombe bitandukanye birimo ibikombe 14 bya shampiyona yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu mukinnyi kandi akaba aza ku mwanya wa gatatu mu batunze agatubutse aho abarirwa miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Amandine Henry ni uza ku mwanya wa kabiri mu bakinnyi b'abagore batunze agatubutse ku isi muri rusange. Uyu mukinnyi nawe akinira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, akaba anakina no mu ikipe ya Olympique Lyon yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Amandine Henry ukina mu kibuga hagati afasha ba myugariro kugarira, yatangiye gukina ruhago guhera muri 2004. Atangirira mu ikipe ya Henny Bowman. Uyu mukinnyi akaba yaravutse tariki 28 Ukuboza mu mwaka w'1989. Amandine Henry akaba afite akayabo ka miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari we uza ku mwanya wa kabiri mu bakinnyi b'abagore bakize batunze agatubutse ku isi muri rusange. Ku mwanya wa mbere kizigenza turahasanga umukinnyi Morata akinira ikipe y'igihugu ya Brazil ndetse akaba akina mu ikipe ya Orlando Pride. Morata yavutse tariki 29 Gashyantare mu mwaka w'1986. Uyu ni umwe mu bakinnyi b'abagore bazwi cyane mu bijyanye no guca uduhigo twinshi. Kugeza ubu niwe umaze gutsinda ibitego byinshi Brazil mu mateka yayo, haba mu bagabo ndetse no mu bagore. Akaba amaze gutsinda ibitego birenga 109. Morata kandi afite agahigo asangiye na Cristiano Ronaldo. Aka gahigo akaba ari ako gutsinda ibitego mu bikombe 5 by'isi bitandukanye ndetse ni nawe umaze gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi cy'abagore aho amaze gutsinda ibitego birenga 17. Morata akaba ari umukinnyi ukize cyane kurusha abandi ku isi mu mupira w'amaguru w'abagore. Akaba atunze agera kuri miliyoni 13 z'amayero. Akaba ari we kizigenza, akaba ari we ubayoboye uza ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bakize mu bakinnyi batunze agatubutse ku isi muri rusange.
rero uko umupira w'amaguru utera imbere mu bagabo ugakiza abawukina ntabwo usiga n'uw'abagore. Mu myaka yashize muri sosiyete zitandukanye abagore bagiye bateshwa agaciro imbere y'abagabo, ariko muri iyi minsi ibintu byarahindutse kuko basigaye bakanganya mu bikorwa bitandukanye birimo n'umupira w'amaguru. Aba rero akaba ari abakinnyi b'abagore 10 bakina umupira w'amaguru bakina ruhago bakize cyane kurusha abandi ku isi muri rusange. Mwakoze cyane kuntega amatwi, mwakoze kubana nanjye. Iyi ni Vibes on the Top. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha, ikomeze guhaza ukwifuza kwawe, ukore utere imbere kandi tuzasubira ubutaha turi kumwe.